Shimwe n'icubahiro nivyo uhoraho Imana iyo yongeye kutugirira ubuntu ikatwongera uyu munsi mwiza wo kubaho nshuti bakunzi ba televiziyo Heritage ngo twongere tuganire muri ca kiganiro cingo n'imiryango aho no munsi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo urugo rwiza rutegurwa ryari. Urugo rwiza n'urugo ruhesha icubahiro Imana kandi urwo rugo rubwirizwa gutegurwa na bene kurushinga kandi hariho ibihe nyene babwirizwa kurutegura kugira ngo bashike kw'iryo hangiro. No munsi rero turaja kuganira ku rugo rwiza igihe rutegurirwa n'abarutegura ibiza kubafasha. Rero turaza kubifashwamwo na bene data Imana yaduhezagije uno mugoroba, nkaba nagomba kubaha ikaze ngo babidondore. Pascazini Chayenzi murakoze n'uwakanye na Menegilde na Karutimana murakoze. Nitwa Menegilde na Karutimana naho abantu bakunda kumpamagara Hermes. Nanje yaza yabivuze uyu n'umufasha wanje. Turi bamwe mu bakozi b'ishengero Shama Temple Fellowship muri Paroisse Muha. Kwazine gwanyo bakunze bacu Pascazi na Hermes Imana ibaho umugisha mwakoze kwitaba ubutumire. Ego uno mugoroba rero turagomba kuganira ku rugo rwiza igihe rutegurirwa, ariko turabanza tuvugane mbega urugo rwiza mwebwe muruha isiguro ya gutega Madame Pascazi. Murakoze. Urugo rwiza turutahura nk'urugo aho abubakanye benego abubakanye barunezerererwa barubamwo mu buzima baticuza. Hari igihe umuntu yubaka urugo nubwo nahatosambura urugo ngo rusambuke ngo bavane abantu bakabana mugabo bicuza uwo bahakaryo bo cagura uyundi muntu. Urugo rwiza rero nibaza yuko ari urugo benego barunezererewe, hanyuma kandi nk'abantu bubaha Imana twamenye Imana urugo ruhesha Imana icubahiro. Ariko hari igihe abantu baba bataranamenya Imana ariko abafise urugo rwiza n'igihe bataramenya Imana baba ari abantu barunezererewe n'uwo muhakaryo atokwiyumvira gucagura ubundi muntu wo kubana nawe. Mbega igituma urugo urunezerererwa n'igikiga Madame? Urugo jewe kugira ngo nezererwe urugo rwanje nuko mba mpuza neza n'uwo twubakanye, nuko uwo twubakanye ari umuntu nk'uko Imana yabivuze ngo mu ntango mu itanguriro ngo si biza ko umuntu yibana wenyene. Imana yavuze ngo hinge ndamurondere mufasha bakwiranye. Umuntu amenya yuko abona urugo amenya ko ari rwiza mu gihe umufasha wiwe aba ari umuntu bakwiranye, aba ari umuntu wuzuzanya bumvikana batahurana. Si ukuvuga ko ari urugo rutigera rugira ingorane na zimwe, rutigera rushikirwa n'ibintu bitari vyiza. Abantu baca mu bihe bitandukanye mu buzima bwabo, ingorane irashobora gushika mu rugo, ibintu ntibigenda uko bashaka, mugabo urugo rwiza ruvyifatamwo neza, naho ingorane ziba barazitorera umuti. Izo badashoboye gutorera umuti nk'abantu bizera Imana bagasenga Imana ikabafasha ikabaha umuti w'ingorane yabo. Rero urugo rwiza n'urugo rw'abubakanye bahuza batahurana bakundana kandi bashigikirana. Imana ibaho umugisha. Niko muvyumva namwe ga Ego nibaza yuko ata bintu vyinshi mpava nongerako. Nanje nobivuga nkuko yabivuze. Urugo rwiza n'urugo abubakanye umuntu kuvuga umugabo n'umugore babayeho buzuzanya mu bikorwa by'umuryango, buzuzanya mu gihe ari abantu bakirijwe canke abantu b'Imana,
nako abantu bose n'abantu b'Imana mu gihe hari abantu abana b'Imana bawuzuzanya no mu mugambi w'Imana ku buzima bwabo kuko Imana yaremye umuntu imufitiye umugambi. Mbere nibaza rya jambo Imana yavuze ngo ihejeje kurema umuntu ikacivuga ngo si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, igasezerana kumuremera umufasha bakwiranye. Nibaza ko n'umufasha mu gushitsa umugambi w'Imana ku buzima bw'uwo muntu, si umufasha mu kurima, mu kurondera ibintu navyo birimwo, ariko ahanini n'umufasha mu gushitsa ico Imana yaremeye umuntu. Rero urugo rwiza ni igihe abo bantu babana buzuzanya, kuko Imana ivuze ngo hinge ndamuronderera umufasha, nuko yari yabonye ko hariho ibintu ari gicuka, hariho ibintu bisigaye kugira ngo huzuze. Imana ibaha umugisha. Mbega urwo rugo rwiza ga Hermes abantu barutegura ryari? Urugo rwiza jewe nizera ko abantu barutegura mu biringo bibiri. Abo bene kurushinga. Ubwa mbere urugo kuri rutegurirwa mu muryango. Murabona tuvukira mu muryango, hanyuma abana, abahungu canke abakobwa, abahungu n'abakobwa bose bakura bari mu muryango. Ubwa mbere babanza kubona uko abavyeyi babo bubatse, barabona n'inshuti zabo, barabona n'abandi bantu hirya no hino, iyo bagiye kw'ishure, iyo bamaze kuja barabona abantu. Nibaza uko umuntu agenda arakura, agenda arabona ivyo yifuza, akifuza urugo, akifuza ko urugo rwiwe ruzomera bivanye n'abantu yabonye. Arashobora kuba yarakunze abavyeyi biwe ukuntu bubatse, canke inshuti ziwe canke abandi. Ico ni kiringo kimwe. Hanyuma baza kurutegura neza, ishigwa mu ngiro igihe umuhungu amaze kumenya umukobwa bazokubakana. Ca gihe dukunda kuvuga mu gifaransa mu gihe ca fiançailles, abantu umwe avuga ngo ujya n'umufiance wa naka. Nizera n'igihe co gushikana ku ndunduro, integuro. Ico gihe niho baganira. Nibaza n'igihe ciza co kuganira, ishigwa mu ngiro y'ivyo umwe aba yarifuje. Ivy'umwe iyo ari abantu b'Imana, iyo ari abantu bakunda Imana, bamenyanye n'Imana, ivy'umwe aba yarasengeye. Hanyuma ivyaba yaratumye, ivyatumye akunda uwo muntu, ivyaba yarashimye muri uwo muntu bazokubakana, hanyuma rero bakabiganira. Ishigwa mu ngiro ryavyo nico gihe ciza co kurutegura. Nibaza ko Pascal aza kunyunganira. Madame, urashobora kunganira umushinga ntayo wanyu? Nkuko abivuze nanje ndavyiyumvira gutyo. Niyumvira ko ibihe byo gutegura urugo rwiza ari ibyo bihe bibiri. Igihe ca mbere nibaza ko abantu benshi bataciyumvira ko, kenshi tutaniyumvira ko uwo muntu aba ariko arategura urugo rwiwe, kuko nibaza yuko biba mu buryo tutarinze kubitegura. Turabona ingo tukumva abantu bubatse neza canke abo ziriko zirasambuka, tukumva n'ibituma bimwe bimwe. Nta mugambi tugira ngo twige ikijanye n'urugo, ariko tuvyisangamwo. Ariko igituma twizera yuko ico ari kiringo, arico kiringo ca mbere umuntu ategura urugo rwiwe, ni kuko ivyo tugenda turiga twigira mu buzima, abo mu buryo tubona ku bandi bantu, nivyo biduha igicapo. Nivyo biduha igicapo c'urufatiro c'urugo. Bimwe tubona ari ibintu dukwiye kwirinda, habimwe uvuga uti Mana uzundinde ibi bintu ntibimbe ko mu rugo. Mana uzundinde ntabare ntuzumpa umugabo canke umugore ameze nka naka, ameze nk'uyu nabonye.
ibindi navyo bikaba ari vyiza hamwe wifuza uti icompa mana ukampa urugo rumeze nka ruriya uko niko tugenda turagira igicapo tutarinze kubitegura muga dusanga umwe wese agera mu bigero hamwe twita mu bigero mu gihe cyo gucagurwa no gucagura afise igicapo c'urugo yiyumvira gwiza kuko nta numwe yifuza urugo rubi uwiyumvira kubaka wese aba yiyumvira urugo gwiza rero tuba dufise ibicapo nibaza yuko ari navyo bicapo twisunga iyo turiko turakira abaza kutubaza twebwe aba kubigeme abasore nabo nivyo bisunga igihe baja kubaza uwo yiyumvira ko bazokubakana canke abubaha Imana bumviriza Imana ariko arasenga abibwira Imana uko akayibwira Imana ibyo yifuza mu rugo rwiwe akasaba Imana ko yo murongorera ku muntu ikamuha umuntu ameze kwa kundi yifuza yisunze canke icapo rero ico ni gice gikomeye gose naho tutanavyiyumvira ko kuko nta muntu abitegura ngo ngomba nige ngo ngomba ntegure ariko rero igice kigira kabiri nico twese tuzi abantu bose barazi yuko abitegura kubakana baba bari mu nteguro nyene kwitegura gushinga urugo rwabo kubaka urugo rwabo ico gihe nico gihe kuko umuntu aba amaze kuronka uwo bahuje umugambi wo kuzobana biba byoroshe rero ko batangura kuganira bakavugana ivyo bifuza ingene bifuza ku rugo rwabo rumera sinzi ko bose ariko babigenza ariko nibaza ko bose babivugana ko ingene bifuza urugo rwabo indoto bafise y'urugo rwabo ingene rukwiye kumera urugo rwiza biyumvira ivyo goba rufise ivyo rutohaza ivyo bogenderako ico nico gihe ca kabiri kandi ico gihe abantu bose nizera ko bakizi kandi ni gihe gikomeye ariko kandi biravana n'ingene abantu babitegura bose ntibabitegura co kimwe kuko bose ntibavugana co kimwe hari abavugana ibintu nkoramutima bigenga urugo abandi ngira ngo hari gihe bavugana ku bindi ugasanga bya nkoramutima ntibavyibutse ariko by'ukuri cyo nico cari gihe ciza nico gihe ciza abantu bategura urugo kandi abantu by'ukuri bimvuga kuri iyo bariko baraganira gutyo birashika umuntu agasanga uwo yari yacaguye bamaze kuganira agasanga by'ukuri ntibahuje uburyo batahura urugo n'ingene bashaka kurutumbereza iyo ari abantu bimvuga kuri barashobora no gusezerana mu mahoro kugira ngo ntibaze bahave baja bishira mu mutego w'urugo kuko mu rugo ntituvayo uko Imana yabitegekanije ntiyatekanije uburenganzira uko twubaka ngo duce dusambura ego zirashobora gusambuka ariko wose umugambi w'Imana ico gihe rero cyo kurutegura n'igihe nkoramutima gose kuko tuba dufise uburenganzira bwo kurutegura dufise ubwenge bwacu dusenga Imana iri kumwe natwe idufasha kugira ngo ntituhave tufata ingingo tuzokwicuza mu nyuma urakoze cyane uravuze akantu uti ntibikwiye ko dufata ingingo bizotuma twicuza mu nyuma birakwiye ko dusenga uno munsi hariho abasenga no mu gihe giheze hariho abasenga bagabanza bagasengera abashingantahe babo canke abakenyezi babo bazubakana ariko hakaba n'iyindi migwi usanga avuga ati coma reka mvuge ku bapapa mu mbabarire ku ba jeune baba garçon bavuga bati jewe ico umukobwa ari inzobe umukobwa yirabura ufise taye nziza bintu bimeze gutyo mugabo hakaba n'abandi bavuga bati icompa umuntu afise impemu yo kubaha Imana aba bantu babiri wewe wasenze usengera umuntu muzotahurana akagutahura nawe ukamutahura ntuhagaze kuvy'inyuma wewe uhagarara kuvy'indani uyu muntu bitandukaniye aba bantu babiri boba batandukanye mu nteguro y'urugo rwabo kuko nabo ntibasenze kumwe kandi barasenze bose wewe wasavye cane cane wahagaze kuvy'indani mu mutima ubundi nawe ahagarara ku byo hanze ingo z'aba bantu wumva zitegurwa gute muri ico gihe nibaza yuko hashobora kuba ingorane kuko ntibaba bahuje intumbero canke akarangamutima ku rugo
ibyo rero ni bya bindi abantu bakwiye gufatira umwanya kugira ngo mu gihe c'integuro bamenye ntidushobora kumenyana mu bintu hari ibintu bitaboneka umuntu adashobora kumenya ku wundi naho muba mumaranye imyaka 2 muri fiance ntushobore kubimenya kuko hari ibyo natwe tutaba twiyiziko n'uwo muntu ataba yiyiziko mugabe ivyo bijanye n'akaranga mutima k'urugo akenshi biragaragara iyo abantu ari abantu bimvuga kuri mu biganiro iyo bugurukiranira bashobora kubimenya mu gihe umwe yoba yashize umutima ku vy'imbere mu muntu ibigize umuntu vy'imbere akaranga mutima kiwe inyifato ingene yubaha Imana ibimugenga mu buzima mu muntu w'imbere ubundi agashira umutima ku vy'inyuma aho byo nibaza ko hashobora kuba ingorane kuko wa wundi aha nashaka guhagarara wewe wasabye mwebwe ni famiye imwe yasabye yasenze nivuga yasabye ibisa wewe na Hermes ndabavuge kuko turi kumwe mwasabye ibisa ego kubera murakijijwe mwamwubatse mukijijwe mwasabye ibisa mugabo yindi couple yasabye ivyo inyuma ivy'inyuma urakoze iyo umuntu asabye ivy'inyuma by'ukuri yaba ari Imana yishuye canke bishitse gutyo birashika mbere kenshi birashika bavuga ngo umwana w'umwamariri yarakironka abantu nk'umuntu ashaka ubwiza bwo kurukoba ubwiza burahari abigeme beza barahari kandi umuntu aba afise amaso ivyo umuntu akeneye byo bigaragara arabironka naho ubwo mwanya atabamubona afashe umwanya akarindira akarondeza amaso aramubona ariko ingorane ishobora kuba niyi nuko uwo muntu ashobora kuba atahaye agaciro ivy'imbere akaja kugira ingorane mu nyuma bubatse urugo agasanga bimwe by'inyuma yaravye ntibihagije sivyo vyubaka urugo ntibihagije kugira ngo urugo rumere neza mbere ni kenshi bishika ugasanga abantu bama batangara cyane basanze nko mu rugo bimwe tuvuga byo kurenga ibigo ugasanga nk'umugabo afise umugore mwiza cyane utoronka n'akanenge na kamwe umubonako mugabo akamuhemukira akaja ahandi urugo ntirumere neza abantu bakavuga bati none abantu bose bibaza bati none ujya muntu bimugendera gute afise bujya bwiza mu nzu yiwe bujya mukenyeza asa kujya ivyo byose birerekana yuko ubwo bwiza bwo kurukoba igihagararo c'umwigeme ntibihagije mbere no ku musore natwe abakenyezi hari ibyo tuba dukunda umwe wese agira ibyo akunda kandi bitandukanye umuntu ku yundi ntidukunda bimwe mu gihe dushize umutima ku by'inyuma kubwiwanje igihe nategura urugo niyumvira urugo rwanje nsengera urugo rwanje nari mfise ugutahura n'ubu ndacagufise yuko ivyo ituma urugo rumera neza atari ivy'inyuma ku rukoba atari amafaranga umuntu afise atari ivyo umuntu afise bigaragara n'ingene asa ubwiza igihagararo ingene aremye kuko nari maze kubona nababwiye bimwe umuntu yiga atabanje kuja mu ishure ukabona abantu hirya no hino bubatse ego nari maze kubona ko ivyubaka ari ivy'imbere mu muntu akarangamutima k'umuntu ingene umuntu yifata imico y'umuntu ubuzima bwiwe bw'impwemu narinzi yuko ivyo ari byo nyamukuru rero nico gituma ari byo nashize ku mutima nibaza rero ko umuntu yoshira umutima kubigaragara yoba aniteguriye gushobora kuronka ingaruka zo gutangara mu gihe asanze bimwe vy'imbere bidasa n'ivyo yashaka kuko umwe wese aba afise ivyo yifuza ego Hermes iyo umuntu yitayeho ku vy'inyuma atitayeho ku vy'umubiri umuhungu canke umukobwa akiri ko ararondera uno munsi yo yitayeho ku vy'umubiri ntiyiteho cane ku vy'impwemo agira iyihe ngaruka mu rugo rwiwe iyo umuntu yitayeho
iby'inyuma ubwa mbere bwobwo araba kuba desi babivuga gute mu kirundi aratangara kuko mvugishije ukuri kandi nibaza yaba hariho abagabo bagenzanje turi kumwe bo bishingira intahe nuko ubwo bwiza bwo ku rukoba naho uba wabonye umwe bukeye wabona uwundi bukeye wabona uwundi na bukeye ukongera ukabona uwundi na bukeye ukongera ukabona uwundi rero nuko iby'inyuma atari byo byubaka urugo na Bibiliya irabivuga. Bibiliya ivuga ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kororanya ameze nk'ingurube, ameze nk'impeta y'inzahabu yambitswe ingurube ku zuru. Urumva n'impeta y'inzahabu mugabo iri ku zuru ry'ingurube, ko tuzi ko ingurube atakanya gahereca yiburunga mu byondo. Urumva bwa bwiza buba bupfuye ubusa naho yari inzahabu. Mu by'ukuri Bibiliya iriko iratubwira ko ubwiza bw'inyuma bufise aho bugarukira atari bwo bwubaka urugo. Ariko Bibiliya irongera ikatubwira umugore w'agaciro mu gitabo c'imigani igice ca 31 haratubwira umugore w'agaciro ukuntu ameze. Dusanga ivyo bitarimwo, ni umuntu yitwararika umuryango wiwe. Sinzi ko ayo majambo nayasoma ngira ngo umwanya wocuba umwanya ngira ngo uraturega nuko umwanya wocu turega. Yego, ariko rero ushobora kutubwira aho uri n'abariko baratwumviriza bagasoma jewe imirongo. notera intege bagenzi banje kandi nanje niko nabigenjeje. Jewe gihe nategura urugo sinareshize umutima ku by'inyuma, ariko n'ivy'inyuma Imana yarabimpaye. Amen. Kandi noneho umaze kumushima n'ivy'inyuma uhora ari vyiza. N'ubwiza bwo ku rukoba usanga buhari nabwo. Ariko ivyo umuntu yoshira ku mutima, umusore yoshira ku mutima ntiyoshira ku mutima ku bwiza bw'inyuma, kuko ubwiza bw'inyuma burahindagurika. Ego, mbega iyo migani umutubwiye aho umugore mwiza bamuvuga nk'uko Bibiliya imuvuga, mwatubwiye ko boraba heha bariko baratwumviriza. Boraba mu gitabo c'imigani mu gice ca 31 niho duhereye ku murongo w'10. Gice ca 31 31 duhereye ku murongo w'10 tugashikana ku murongo wa 28. Hariho amajambo y'inkoramutima. Uwo mugore arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe, umutima ukunze, umutima wiwe umwizigira. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira. Mbere birivuga ngo ntarya ivyo kurya vy'ukwamikara. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo wiwe nawe akamushimagiza. Amen. Madame Pascal, urugo rwanyu ni rwiza? Nimba atari banga ryanyu mushobora kutubwira ko ari rwiza? Ngira ngo umwe wese twebwe turafize uko tubibona, n'undi muntu yoshobora kubivuga kwiwe, ariko ku bwacu jewe ndashima Imana kubw'urugo rwacu n'urugo rwiza. Ihabwe icubahiro. Amen. Ego, turanezerewe ko mufise urugo rwiza, kandi ataba mufise urugo rwiza ntimwari kuza kubishingira intahe hano. Rero ndabasabe nimba atari banga ryanyu mushingira intahe gatoya abantu bariko baratwumviriza. Hariho abariko barubaka nabi, hariho abantu uno munsi urugo rutaryoshe basanga nyene bisanga urugo rubishe. Ndashaka mubafashe, mubatera intege, mubabwire ukuntu mwebwe muvyifatamwo, mubabwire ico bokora nk'ivyo mwe mwakoze navyo bishobora kubafasha kugira ngo nabo uno munsi bava aho hantu ho kubona nyene ko ibintu ari bibishe, ejo babone kuja mu rundi rugeze bavuga bati kubw'intahe ya Pascal na Hermes twagiriwe ubuntu tukayumva, vyatumye natwe twubaka urugo rwiza.
urakoze nibaza ko tubajije kugira ngo tuvuge ku bantu baja bubatse n'abaja bubatse Ego, no mu musego abubatse by'ukuri abantu iyo bubatse niyo tuba twabiteguye neza uko dushobora nk'uko turiko turavuga bya bihe byose igihe ca mbere tukagira igicapo ciza kikadufatuma twisunga ibintu biri vyo bidufasha guhitamwo neza hanyuma tukanaganira tukabitegura neza igihe turi mu nteguro y'ubukwe bwacu turi mu nteguro yo kubaka urugo tumaze kubana nta rugo na rumwe rwama rutigera ruronka ingorane ibintu vyoza gucamwo kugira ngo bibishe urugo rubihe ivyo vyoshika ngira ngo bizoshika igihe tuzoba turi ahantu shetani atadushikira tukiri hano ku isi satani ajejwe kurwanya abantu b'Imana ajejwe kurwanya umugambi w'Imana arakarira ingo cane kuko abantu bose bafise ingo barimo ubutari umuvyeyi ubutabubatse n'umwana rerewe muri urwo rugo uyu rugo rugize ingorane satani ababizi yuko afise inyungu nini kuko si urwo rugo gusa n'abari abarurabira ko babana abavukiye muri urwo rugo canke abahaba bose n'ababanyi bariko babona akarorero kabi bariko babona ibibaca intege rero shetani yamagerageza konona ingo gutoba naho abantu baba bagerageje bagategura neza igikorwa c'umwansi wacu nikibura ego ikintu kibafasha madamu kuko umwanya uraturega mutubwire musintetize mutubwire ibintu bibafasha kugira ngo mwebwe mushike kuri iryo hangiro ry'uko mugira urugo rwiza kandi munezerererwa mwe n'umushinga ntaye wawe icadufashije kuva dutangura kubakana gushika uno munsi ni novuga nti ni ibintu bibiri nyamukuru novuga nti ni inkingi zibiri ni ukuganira no gusenga nuko ibidushikiye hari biba bivuye hanze y'urugo canke bikaba ivyadutse hagati yacu kuva tubanye turi bashasha hari ibyo ntabanda muzimwo intege nke canke zaba intege canke inkomezi nitumenyana muri byose tutarabana hari ibyo mbonamwo atarazi hari ibyo asanga ntamushimishije uko yaravyiyumvira ivyo rero byose bitorega umuti mu kiganiro kuko tuba dufise mu mitima intumbero canke twarahisemwo turakundana hariho urukundo rwatubereye umushinge ariko kandi twariyemeje gufashanya gutahurana rero turumvirizanya turaganira ibidushikiye byose turabiganira tukabirondera umwanya mwiza wo kubiganira kugira ngo dutahure ingorane yariyo hanyuma tuyitahuye ibyo dushobora tukabitorera umuti ibyo tudashobora gutorera umuti tukaja ku mavi tugasenga Imana kuko Imana twama twizeye yuko ibyo tudahambya tudashoboye yo irabishoboye amen turahiriwe dufise Imana ishoboye byose amen merci mashora kumunganira madamu ego majambo make yagose mu byukuri jewe nohera mu ntango ikintu nabonye jewe cangiriye akamaro kuruta ibindi ni ikiganiro n'ingene ndamwiyugururira jewe nari narigiriye inama kuva nkigira umugambi kuganira nibuka novuga nti ni umwimenyerezo umuntu atangura bakiriko umuntu akiri mu mugambi wo kubaka urugo kuganira nasanze ari ikintu gikomeye mu gihe mbonye ibitagenda neza bitanshimishije canke ibyo niyumvira imigambi ico twokora kukiganira naho vyoshika ntitugihurize ko muri uwo mwanya ariko ntitubihebe kumbure tugashiraho pause ego kandi nivy'ukuri abariko baratwumviriza ndiko mvuga ukuri madame wanje arahari hariho ivyo tutahuriza ko muri uwo mwanya tugahagarika hanyuma tugasubira tukabandanya kuko nta kundi tubigenza turakeneye
tukumvikana hanyuma tukabiganira bikagenda neza tugaca tubihuriza hamwe. Nabonye ikiganiro ari nikigwanishwa gikomeye mu kubaka urugo. Hanyuma hagati yaho nk'abantu b'Imana tugasenga. Ego notera intege abantu bariko baratwumviriza kuganira nabo mu bakanye, kandi ndazi kenshi abagabo biratugora kwiyugururira akenyezi, ariko ko mwubakana wogomba ukiyugurura, wogomba ukaba vulnerable, ukiyorosha ukamwiyugururira, kuko naho ubihunga urabisanga hahandi nyene. Imana ibahe umugisha. Ahaye mwariko mubwira ku bantu bubatse bafise kumbure ingo zitameze neza, nashaka rero mu misegonda mike cane mufashe imisore n'inkumi no munsi iriko iritegurira kurushinga, iriko irarondera abo bazubakana, mubafasha ukuntu bokora by'ukuri kugira ngo ingo z'abana b'igihugu cacu n'abashobora kutwumva batari mu gihugu, kuvuga ngo abantu bose turagomba ko ingo zacu ziba ingo nziza kandi zubakiye kuri Kristo. Ndashaka rero mufashe abo bantu ico bokora kugira ngo bazogire ingo nziza mu misi iri imbere bazubaka. Icambere numva no hera ku ntumbero y'urugo canke intumbero ya mbere y'urugo ni iva muri rya jambo umushinga ntaye yavuga ko Imana niyo yabigenye ko abantu bubaka ingo, igihe yavuga ko umuntu akwiye umufasha bakwiranye ikanasezerana kumumuronderera. Ubwa mbere ivyo bidufasha kumenya ko urugo ni umugambi w'Imana, kandi namba ari umugambi w'Imana tukaba twubaha Imana, si ibintu dukwiye kwifatira mu bwenge bwacu n'ivyimviro byacu gusa ngo tureke ku Imana ibiganza. Hari igihe kenshi dushobora gusamara tukimvira ngo ni jewe mpitamwo, ni je nshima n'amaso yanje, ndafise ubwenge, ariko Bibiliya itubwira ngo ntitukizigire ubwenge bw'iwacu, nitwishimikize ubwenge bwacu. Bibiliya ivuga ngo ntiwishimikize ubwenge bwawe, wubahe Uhoraho. Iryo jambo riri mu Migani 5, nkaba ndarivuga uko ritanditse. Iri jambo ni jambo ngenderwako mu buzima bwanje. Havuga ngo Imigani 3 umurongo wa 5. Ni Imigani 3:5 n'umurongo. Havuga ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Akenshi turahenwa n'ubwenge bwacu tukibaza ko dushobora kubitunganya tukavyigirira, ariko mu gihe tuzi ko ukubaka ari umugambi w'Imana, dukwiye guha Imana ikibanza ca mbere, kuko niyo ishobora kumenya umuntu jewe dukwiranye. Jewe ntawe nomenya, kuko imbere muri we ntaho menya, nawe nyene imbere muri jewe ntashobora kuhamenya. Imana izi umugambi ifise ku buzima bwiwe n'ubuzima bwanje, nizi ko dushobora kuzuzanya muri bimwe yamuhamagarira, muri bimwe yaduhamagarira kugira ngo dufashanye gushitsa umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Rero hanura umuntu wese akiriko arategura ciyumvira kubaka, amenye ko Imana ikwiye gufita ikibanza ca mbere. Hanyuma mu gihe ariko ariyumvira igicapo agira, yiyumvire yisunze iyi ntumbero ija kumutera kwiyumvira kwisunga inkingi zo zibereye. Hanyuma ivy'inyuma ni vyiza, turafise twese ibintu dukunda, ariko twibuke yuko bidahagije. Twizigira Imana, uko dukoresha ubwenge twihweza bija kugenda neza mu gihe amaso yacu agengwa n'igicapo dufise ico twifuza, kuko mu gihe tudafise igicapo ciza ntituja kumenya n'uwo
dutumbereza ku mutima rero abantu boshira umutima cyane ku ntumbero y'urugo hanyuma bakiyumvira utaravyiyumvira cyane yiyumvire ivyo abona bituma hirya no hino bigenda nabi yiyumvira ati none n'igiki cotuma urugo rumera neza. Yesu Kristo ni umugambi nuko tugendera mu mugambi w'Imana ni Imana idushoboza ni mwemu yera turakeneye ko Imana idufasha itadufashije ivyo ntitwobishobora naho twoba twubakanye duhuza satani yoza akadusamburira cyane. Imana yabamugisha cyane. Yego mu masegonda 10 namwe mwunganire madame. Jewe sinogaruka ku byo yamaze kuvuga no kongera ko wa muhungu uriko urategura urugo namba umaze kuronka uwo washimye muriko murategurana urugo no gutera intege mwiyugururiranire mubwirane imbere bishobotse n'intege nke zanyu muzibwirane izo muzi kuko hari izo muzomenya mu nyuma hanyuma ntimwishinge mubwirana gusa ngo ndagukunda sheri shushu n'ibindi ariko mwiyumvire iyo muriko muraja mwiyuguriranire mutegure uko muzoganira ivyoroshe n'ibigumi biroroshe abantu bakiri fiance baba bakundana baba bashushe nta bigoye bibe bikirimo iyo babitanguye uko jewe narabonye ko byamfashije ndabishingira intahe jewe kuva ndamumenye nigiriye inama yo kumwibwira uko niyizi bien sûr kuko se hari ivyo ntari niyizi yabonye mu nyuma umuntu ntiyimenya kuko hari ivyo umuntu aba yizi ko bikenya tatera intege abantu kwiyugururiranira no gusenga yego murakoze cyane famille Hermes turabashimiye cyane Imana yo mwijuru baho umugisha kubwiza intererano mutanze no kuri Imana ibabehera umugisha nuko turarangije inshuti bakunzi ba televiziyo yahitaje ariko ntitwarangiza tutabibukije ko batubwiye ko cyane kugira ngo urugo rube rwiza rutegurwa hakiri kare mu bihe bya fiançailles niho ngo urugo rutegurwa hama kandi mumaze kurushikamwo ngo muranaganira cyane kugira ngo rushirizeho kuryoha nuko Imana yo mwijuru ibaho mugisha by'ukuri mukurikiza impanuro mushira imbere Imana ndazi neza ko Yesu azobigenza neza mukaba abapapa bicubahiro hama n'abamama bicubahiro nuko Imana yo mwijuru yongere ibahezagire cyane.